jewe sinomuvuga mu izina ziranotse kuko duhuye yaciye amindurira ubuzima ubwo nyene acanyicarika mu biro ambonamo igicapa abandi bantu benshi batari bigeze bambonamwe. Imana iguhezagire nyakubaho ikwagurira imbibe ikongereza umugisha amen. Mwijuru rimwo urimwo mutama ago mwijuru arimwo nibaze bamwibire. Ukiye kumubwira umugwiza atunga ati muvyeyi ngoma ngira ubugeni vyagenze gute vyakira gute? Je naramutelefone ndamubwira ati jewe ndafise Maria carambaza vy'ukuri ugomba urongore wewe ati je ngomba ndongore. Carambwira ati genda kuri agence iyi niki utange numero de compte ndayibaha ntashima isa ko nari mu mawasiwasi naziye mbona ndugije ka message 10 millions ndamutelefona telefone iranga gucamwo narumvise njyohewe nari mu kiyashi matera ideni inzu ideni president wa committee yambaza ati ibintu bimeze gute nambwira ati ibintu jewe ndabifise tugera done turabahuzoba nambwira ati hari wowe poesha binjije mu nzu basanga ni tape gusa bane muhezege gufata ingingo mu gihe abandi bavuga ati nifuza hano bonshira mfise kontra wowe gaheba kontra yego kavuga ati ngiye mu burimi byakuje mu gute? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Wiriwe cyangwe mwaramutse bivanya aho muherereye ndakubwira ko kuri micro ni jewe nyene Juste Gael Kedron from Orsa K Black Machine Black behind the camera mwita umusaza n'abakuyaha ndabatwara handi kahise gategura kazoza ndababwira kuno munsi tuje kuganira ni nta ya mutima mbega iyo ntayigizwe nibiki tuza kwiga iki kubijanye n'ubuzima bwaheze ubwo turimwo mbega kazoza twogategura gute nk'ugwaruka kwifuza gushinga ingo nk'ugwaruka rufise ingo nk'ugwaruka gwagiye mu ngo n'uburuki zirimwo ndabura ko vyamaze komera avyo mu seminari Jean Fleury komedi mwita mutima niwe mutumire uno munsi ndakuramuza mutima ndabaramukije Juste Gael nizera kumeze neza ndashima Imana uraberewe sana bro murakoze cyane gose umaze iminsi ukunda amakabutura oya amakabutura jewe nibyo vy'iwanje vraiment kandi baranayisinyiye ego shora kwijana hariho hose kandi murabana neza kimbere ego haro no wambwiye ati mutima mu bisanzwe avuye mu mirima weekend abaje nyene kugira ngo yirorashe aje muri kuri plage n'ahandi oya nivyo kuko murabona indimo ziraruhisha cyane gose kuko urumva nk'igihe uri kurakurikirana nk'abakozi bisaba yuko ubura umuntu aguma agenda wambaye ibotine urumva nikiba coroshe wambaye isabete nini ivyuya bikoroka vyongera bigirane rero ndingaha mu muji bisaba ko nirorasha nta bintu vy'amapantaro nambara keshi iyo ntari muri biro banambara dukabutura dukanambira je kirato ndacambara gake mbere fise bike hari nabagize commentaire kuri Facebook ngo ico kirato kuvukirose ntucambura urumva rero ngomvye kwambara ibirato canambara cha kindi nyene je ibintu byo mpuzu nta invest nkora cyane mu vy'impuzu ego mutima twago turavuga ngo ingo n'imiryango kahise ka mutima tubwiye mutima ninde wakuze gute? Jewe amazina abavyeyi bashoboye kumpa ni Minani Fleury navukiye mu Kanyosha ahantu bita muri quartier Musama niga amashuri y'intango kuri EP Kanyosha hama ndavaho ndabandanya secondaire ndayiheze nize mu bihe bigoye harageze igihe ubuzima buracanganirako hamwe niyumvira ati mbega ma ko bari abantu bagenewe kubaho neza canke nanje noba ndimwe hagera umwanya munini ico gihe nasenga muri Église Évangélique de l'Afrique Centrale EAC Kanyosha manda Kingstar niwo mwanya munini cyane nabayeho ku isi negereye Imana cyane mugabe ico gihe niwo mwanya nari mbayeho mpiriwe cyane kurusha uyu munsi ico gihe nari mfise ipantaro imwe n'ishati imwe nari narabatirijwemo
ico gihe nari mu bihe bigoye cyane gose raba imbere inyuma nkabona nta nzira nibuka yuko hari igihe nigeze kuba ndiko ndasenga Imana ndabwira ati Imana none iwanje ko budaca kuko twebwe mu muryango wacu turabana 8 je n'umwana w'8 nije jenyene nashoboye kwiga amashuri 13 mu muryango w'abana bose nibuka rero ndiko niga naguma mbwira Imana ati uzontera iteka mu muryango w'abavyeyi bacu havemwo umuntu umwe basaronka diploma ico gihe ubuzima buracangana canja gukora ubuservere kwiriba mu Kanyosha abita kwiriba haruguru ya EP Kanyosha impande y'irya shengero y'abakatolika ico gihe nahembwa 20,000 ukwezi kwishure nkariha 18,000 ico gihe ubuzima ariko burayumba ariko nagumanye igicapo c'ivyo shaka mu mutwe ndakunda kucandika cyane gumana igicapo c'ivyo ukomeye naho ubuzima bwo babukomeje kuyumba ico gihe niga muri condition igoye naragiye imisigazwa kwiriba hari inzoga twitwa ikibombe twakora umukiriya asigaje primus wacu wisoka mu kabido usigaje fana ugacisuka mu kabido usigaje amustere ugashika mu kabido usigaje kije ugashika mu kabido akaba ari inzoga wugaye wamwe kirahori kimugiye kuryama ugacubwira mwasura kwikangura bukeye ico gihe rero nibuka yuko twakorana n'abaservere benshi aho nariko nca mu bihe bigoye ugasanga we ugoswe kwishuza abakiriya canke bagahamagara kuriha wagiye guserva handi wacu usanga abo mukorana facture barihishije amera bashize mu mufuko ndibuka ico gihe ko migeze kugwa amanka 180 cyo ndayikorera amezi ane ntahembwa kwishuri baranyirukana ndaca mu bibazo ubuzima buraba niho mu nyuma rero nakora ijya wodio uri mawe umbikira ubugari ndarya nimwambikiye sawa kijya gihe wodio yaciye trendinga ku mbuga abajournaliste barandondera barambaza byagenze gute niho kigingi mukuru wanje yanyiyumvira karambira ati wewe abantu bagusavye muri kigingi sama urahawe ikazi zokora ndakora nyuma yaho ndaronka contrat kwa nibizi Apollinaire y'uruganda Royal chatuba mu brand ambassador nahembwa 500,000 ku kwezi mu nyuma yaho ndakora igihe kinini ico gihe nibuka yuko ku munsi je najyarimo Kanembwa 500,000 nahembwa 500,000 najyarimo najya misi yose saa 10 nkacanja ikigori nkacanywa amazi nkaca niryamira bukeye nazindukira kuri tele muzamuyinga tuko turabrandinga ikinyobwa cyitwa Simba Wanyika rero ahandi hantu naca ntomborera ku mugoroba nateramira mu kabare kwera abantu bankunda mutima ukina comedy neza ati none nta brochette nibayiguhe ndayisatu umpaye 10 ku mufuko nyuma yaho niho nacengura parcelle ya are zine ndazigura miliyoni 3 ndayishira ngaho ndabandanya ubuzima rero nyuma yaho murazigine byabandanye bikurikirana comedy yarushijeho maze gweza amashure ndabona yuko no bandanya akazi ndakora comedy biragenda neza birakunda abantu barayakira barayishima ushika naho murana umugwiza atunga ramakazi kandi mani muheza agira hali uko yankuye mibarabara ubuzima bwanse atahandi mbona abandi bantu batantahura anyicarika muri biro ndakora birashimwa ushika ngaho mu nyuma yaho ngira mariage inyuma mbere ya mariage ego kiriya gihe twabona mama mu mashinete wambara neza ko mutubwira ko afungura rimwe gamushira aho ni mu nyuma contrat imaze guhera mu yinga niho naciye nza ngaha ndabandanya ndakora biraje naho uye gute n'umugwiza atunga ziranotse twarahuye ahantu arumva ndiko ndatera inkuru acaravuga ati niwe uri indi
abantu turiko barambwira ati uyu ni Mutima akora na publicité kandi aramenyekanye cyane mu Burundi aca arambwira ati je ndifuza ko noguha akazi ukamfasha publicité z'uruganda za company zanje arambwira ati murakoze sinavyumva arama gahunda turabonana aca arambwira ati nibaguha akazi utangura akazi aca ntangura akazi wari umunsi umuguri rya mbere wari uko ari ziranotse je ntaho narinzi n'abantu bari kumwe no bambwiye ati uyu ni Mutama ati Imana iraguhaye ko muguje nawe uti Mutama nde ko ari benshi bamutama ndabaza aca arambwira ati je naka kandi rero Mutima wewe nagukunze umutima wanje wagukunze rero ngomba ndaguha akazi nkwiyegereza ukore mu nyuma yaho ndakora mugisha w'Imana utangura kungendera ndakora gatangura ndamenyekana ko groupe Tracom irimwe abantu benshi bafise umutima mwiza bafise service nyinshi hama mu nyuma Imana igendera kingura buke buke twibuse tuvuge ko umugisha wawe imyango yakomeje yuguruka kuva muhena ziranotse vyariyongeye cyane gose kuko bwa mbere na mbere ikintu yankoreye baramaye contrat indeterminé bana assurance nkurikirana banyicarika ahantu heza kuko nagoma ndakubwira stock abantu barondera ibintu byose twebwe twiruka duca kubiti n'amabuye isi dukubagura turondera bifisa abantu turi kumwe muri circulation uciye bugufi imbere yabo ukabumviriza ukabubaha barakumanyurira ko nawe urugendo rukabandanya neza nivyo namambwira abajene biki gihe naje ndimwo umuntu wari we wese warubwirizwa kubaho uzi ukuruta kugira ngo umenye uko umwitwara ko nuko umwishura biragoye cyane aho umujene uno munsi uzawumva avuga ngivyo wishimira n'ubusa ngo nakwe tuzobironka nikibazo murambaza uri siri kuzoronka amahera uri siri ko ivyo ukeneye uzobizoca mu nguvu zawe bironke vyoroshe atari abantu muri kumwe bakumbe akagongo bakuvunireko jewe sino muvuga mu izina ziranotse kuko duhuye yaciye amindurira ubuzima ubwo nyene acanyicarika mu biro ambonamo igicapa abandi bantu benshi batari bigeze bambonamo yagiye kumenya ko nize haheze iminsi arambwira ati kumba rafise diplome naco twafana kinini ku buryo nari kuvuga ati nabavyeyi bamusavye mwicarike hajya ariko duhu yarangirira ubuntu inyuma yo kuyaga nawe narugurutse mu mutima nuguruka mu mutwe ndabona neza ko afise ikimazi mu bantu no ku gihugu yari Imana imuhezagira aho yicaye ndavuga ati reka rero nanje nkore ndime kuko nasanze amahera yose boguha nugufufaza nukira ariko ukoze cyane nawe woronka make urakira umuntu akashura kugabira amahera kugira ngo woroherwe ugire ubushobozi kubigukikuje ni vyiza ariko amahera bakugabira nukira abari gufufaza kuko amahera y'uno munsi aragoye cyane kurusha sico kimwe n'amahera ya kera waradandaza ivye mu gatunga ariko no munsi udandaza ivye manu tunga uno munsi ukoze iki abantu bakabona kiraguhinduye ubuzima baca bagikora mu gasangira abakriya kandi no munsi baraciye ubwenge rero no munsi kugira ngo tuganye turonka amahera bisaba ko tuba munsi y'abayaturusha bakaduhako tugakomeza kubandanya urugendo muri make jewe kuva duhuye umugisha wanje warugurutse kuko ninje muri company ziwe menyana n'abantu biwe benshi nuno munsi umugisha wabo bandanya nkurikira dushimira umugwiza atunga ziranotse Imana imuhezagira aho yicaye harakaja mu mubwira ni yarabuka ikiganiro Imana imuhezagire jewe sino muvuga mu izina ariko nagomba ndamushimira aho yicaye Imana imuhezagire kubona yarampaye biro arantahura arambwira ati wowe urakina comedy ngomba nguha akazi ukine comedy ufise aho utaha rero Imana iguhezagire nyakubaho ikongereza imbibe ikwagurira imbibe ikongereza umugisha amen mwijuru rimwo urimwo Mutama ago mwijuru arimwo nibaze bamwibire atungishije abantu benshi mu gihugu niwe mugwiza atunga wa mbere dufise afata neza abantu biwakoresha niwe mugwiza atunga wa mbere dufise mu Burundi
umuntu bakoranya arushirizwaho gutera imbere mu gihe abandi bagwiza tunga abonye umukoreshwa wiwe ariko aratera imbere aca bloka ariko we ari mu bagwiza tunga bafise ikigongwe bafise impuhwe unamubwiye n'ingorane je naramubwiye akantu k'ubuzima ndiko ndabamukona ariko ndubaka ngomba kubaka inzu muri A1 ndamubwiye ko ngomba kubaka inzu muri A1 yaciye akorora moso zarambwiye ati A1 yoba nk'umuntu A1 ararira rero ari mu bagwiza tunga bafise ikibabagwe bafise ikigongwe bafise impuhwe umubwiye ko ushonje acarira direct match acarira Imana muhezagire cyane yego urabandanyije yego kuja mu biro warumenyereye comedy surugamba wari urugamba kuko abantu benshi ntibabitahura mugabo bagiye kuraba basanga je mu buzima busanzwe nta comedy ngoma nkora basanga ni serious akazi ndagakora raporo ndazitanga ukuri kwamye kandi biragenda neza gushika nawe nyene agendeye aha mu ruganda twarimwo yabaza mbe mutima arakora akazi neza barambwira ati ni ntungane agakora neza nyuma rero haciye mbona yuko hageze ko nja gutegura isi ya kanovera imbere kuja musi ya kanovera yego itrapa kurakoze yego ariko ni naho warongoreye ukora yego bimwe mu migisha nibaza ko ya societe na wa mugisha wa ZIRANOTSE washoye gusamurako ukiye kumubwira umugwiza atunga ati muvyeyi ngoma ngira ubugeni vyaroroshe vyagenze gute vyakira gute je nara mu telefone ndambwira ati jewe ndafise Maria carambaza vy'ukuri ugomba urongore wewe ati je ngomba ndongore carambwira ati genda kuri agence iyi niki utange numero de compte ndayibaha ntashima isa ko nari mu mawasiwasi naziye mbona ndugije ka message 10 millions ndamutelefona telefone iranka gucamwo narumvise njyohewe Imana muhezagire wow yego 10 millions yego y'intererano ati mwana y'intererano nari mu kiyashi matera ideni inzu ideni president wa committee yambaza ati ibintu bimeze gute nambwira ati ibintu jewe ndabifise tugera done turabahuzoba nambwira ati hari wowe poesha binjije mu nzu basanga ni tapi gusa Mani muhezagire uvyeyi wumve ko ari ico wakoze Mani muhezagire wow bakoze ubugeni gufata ingingo mu gihe abandi bavuga ati nifuza hano bonshira mfise kontra wowe gaheba kontra yego kavuga ati ngiye mu burimi byakuje mu gute nararyamye byutse nombejwe rimbira ati genda urimye ndakurikira ijwi atanguje umutahe miliyoni 9 uwo mutahe urakora bwa mbere na mbere ndahomba subira ndagerageza ndakora gushika uyu munsi ntaraguciramo uwo mutahe miliyoni 9 watanga urima hano hangana gute narimye demi hectare kuko narimye igihutihuti ibintu nabigura bizimvye amase yazimvye imbuto yizimvye tere kuyikota nihuta chanimbura itoni 3 n'ibira amajana 9 musi wa mbere ndima ndabona ko nahomvye kubera imvura yaracikiriye ibiraya byaracikiriwe biba ukuntu ntivyampa umwimbu kuyiye mugabo mu nyuma ndavuga ati simpagarika nasubira inyuma ndapfa sisubira muri biro aho ngeze kubandanya isuka nyine gushika no munsi kiya gihe imbere kujya muri itrapaka ro atanga ama business y'ama pharmacy ama boucherie n'ibindi mbega kubera ivyo bitashimye kubibandanya ngo ari byo ukomezamwo ukaja mu burimyi nike kintu wabonye mu burimyi pharmacy nazikoze n'ubu ziriho boucherie niyo yugaye ariko ndiko ndarondera ukuntu yoho kugurwa yindi hagati muri centre ville ariko mu nyuma yaho cyo muhamagaro wanje wagumuhagarara ku burimyi ndumva ko ntegerezwa kurima vyanka bikunda nkuko abarundi bamenye mu gutwenza abantu ndifuza yuko bamenya ko ndi mu bantu ba mbere bari mikira ya mu Burundi shika no uyu munsi ariko ikintu nize mu buzima guhisha inzara ni ikintu gikomeye mu buzima guhisha inzara cyane kudahisha inzara nivyo vyatumye imiryango myinshi ivuka mu gisagara itaronka aho baba kera bakumbuye imikeke bakabura amahera
baca bagurisha igipande cy'iparasera. Hari abantu kera akumbuye inyama kabura amahera yacahamagara umuntu arengana ngo urafise ibihumbi 16 ngo ahantu woyubaka parasera ikabiragiye kubera ikiro c'inyama. Ibyo twarabibona. None munsi muri circulation turimo guhisha inzara nasanze bifasha. Hari igihe umuryango wavuga ati kutugirisha inama ati uno munsi niturya saa sita tuza kurya ingunga imwe. Hari uwaca avuga ati reka njyame ntibikuhavuye ndarya mwijoro. N'uwundi yaca avuga ati reka nje kwa Batiste Gael ndazi bagomba bahotore naje cende. N'uwundi yaca ava ngaho agacagara kwibarabara hewe mbaho makagori intete zikorosa tora ariko guhisha inzara nasanze hari mwibanga. Iyo uhisha inzara n'abantu muri kumwe urabayobera ubaho ubuzima bw'iwawe. Nimba ari abantu babakomeje mu Burundi baciye mu bibazo byinshi ijewe mugabo nahoze mbwira Imana mana uzompa umugisha. Je umugisha saba si wundi. Ni vyiza ko si ngombwa ko twese tugenda kumwe ariko igikenewe ni ngombwa igikenewe nuko twese gushika naho bisigura iki no kugera ku rwego bazoraba naka bakarabana naka bakavuga ati arafise karaba naka arafise bakaraba abana biga heza bakaraba abana bari hehe. Nico kintu gikomeye. Inda sara curanguye ubuzima buranka hari byinshi ntarageraho mugabo umutima usaba n'abantu turi kumwe babona yuko bikwiye ariko bitariko birihuta. Shobora kuzoshikira mu kindi gihe canke mu bundi buryo ariko igihambaye umuntu wese ariko kwikana interview guhisha inzara ni ikintu nabonye gikomeye kibera umugabo. Guhisha inzara kavuga ati mawe yatubwiye ko tutajya saa sita turaza kujya mwijoro ugaca wakira mu mutima kandi wakiye mu mutima ko mawe yakubwiye yuko mutajya ujya mwijoro washika mwijoro utarasonza usonje naho warihangana. Nundi yasha kubita kebese akaja kurondera imise agahonda gahekenya kanywa amazi akarindira mwijoro no mwijoro ugasanga uri kurajya ufise ijage y'amazi utamira umuceri ugacumanura n'ijage y'amazi kukinga zabari. Rero abo bantu uyu munsi nibimana hindura mwihanga rikomeye guhisha inzara ukakira ubuzima ntibwakunze reka nanje nemere ko butakunze avese ntibikigufata. Cyo kintu amatwivuga icuro nyinshi avese iva kukwa ibibazo ubuzima burahinduka wewe ntiwakire ko bwahindutse ugaca ugomba gukomeza ubaho nka kare kandi uko wabaho nka kare vyatuma ubaho nka kare vyahindutse. Na urampembwa 5 million karahagatse ngiye guhembwa amajana 7 kwereka ngomba kwihatira kubikiriri ame nawe nariri miliyoni 2 kandi umuhembwa 7 ko bwahindutse. Rero ngiye mu ruziba gupanga inzu ya desa stock ya truasa minervare y'abana 100 hemera kuba mugabo hari uwundi atemera ko vyahindutse aguma gwana nibihe yavuye kuri 5 miliyari kuri 700 agomba agomba kunywa hendekina agomba agomba sokana nababagwiza tunga agomba agomba gwana n'abantu abereka abantu ubuzima bwase ari ugomba wereka abantu yuko kuri hendekina ubuzima bwase mugabo ugomba agomba wereka abantu yuko umugore wawe yokwama muri salon de coiffure inzara basongora kandi ubuzima bwase kugumya inzara kugumya kwihangana ukagumya gahisha inzara abantu bakakuraba mugabo bidakunda bakabana nabo biguma bikunda. Tubwiye ikintu gikomeye cyane. Yego. Watubwiye ko watanguye urima ukoresha miliyoni 9. Yego. Yari credit yari amahera wari warabitse byari bimeze gute? Jewe mejeje mariage ibihusi byarabaye byinshi. Apana ibihusi byo kubura umwana cyangwa byo kutaronka ibibondo naguma nibaza ndashimiye Jerome mwene Pilgrim
Imana imuhezagire imwongera umugisha. Izina ryanje ryarabaye gato riragenda riranyerera riva mu mitima y'abantu gato. Ariko yarandonde yarambwira ati ndaguha kontra y'umwaka izoguyumba amajana 8 ku kwezi. Ayo mahera niyo nabona imbere n'inyuma. Kavuga ati hamwe yo hagarika iyi kontra no bafuye. Hari nivyo twavuganye mu makontra ntakoze mugaba goma mpemba. Imana imuhezagire Jerome mwene Pilgrim Restaurant. Ibihusi turahura mugabo buke buke ndatohoka gushika no munsi ariko guhisha inzara ikintu gikomeye ku muntu w'umugabo. Ego ayo mahera yari credit amahera okuye mu burimyi yaravuye naragenda ateranya duke duke ndose akamarshe miliyoni 2 nkabwira umugore ati tekirengarenga hari umugambe turimo bimaze guhomba narafukamira abwira Imana Mana acira inzira uroba ukoze fisi bishinga nayo by'abantu benshi wakoreye neza birakunda nanje nzirikana fasha uzoba ukoze Imana iravyumva gushika uyu munsi. Wow. Yego ni ibintu bikomeye cyane mutima ariko imbere ko tubanaye mu isi ya Kanovera aho ikiraya ciza kirobanuye vuba cyane turi mu kucimbura ahantu bita isure. Yego ntiwatubwiye ingene umugwiza tunga ziranotse yakiri umubwiye ko hevye akazi kiugiye kurimo. Waramutelefoni waramuronde cyagenze gute? Sinamuhamagaye. Oya sinamuhamagaye. Naravuze ati reka nkore ibi kugira ngo mbandanye. Gushika uyu munsi. Yego. Ntiyarabavyakire nko kumenga urasatse. Benshi baravuze turi impungu n'umusatsi. Arasohotse biro. Abandi tujya zosubirayo. Gusa ico shima haracara umubano mwiza. Aho nakorera mpora ngenda tukaramukanya n'abagenzi abashefu banje bakera tukaramukanya tukagenderanira kuko nico ciza. Kubera ejo ntawe uhazi. Kubera ejo atawuhazi tubwirizwa kugumana abakunzi. Kubera ubuzima buguma bugira uko. Hari gihe imyaka yampenda ndabwira abantu nabi ndabikurako. Nigihe uko negera imbere ubuzima bunsaba gusubiza hamwe n'ababandi. Yego. Ubu turi mu gihe hari ingo nyinshi. Yego. Bega ingo z'ubu uravye ku ntawe uri kuratubwira ingene winjiye mu rugo iminsi ya mbere ntibigende neza. Ukizera amajana 8 y'abandi ashobora guhagarara umwanya n'umwanya. Ingo z'ubu zibona gute? Ingo z'ubu ntaco nozivuga ko cyane kuko ndi umwana muto na experience fise mugabo nuko abantu b'abagabo twokongereza ingufu tugakora kugira ngo icubahiro cy'umugabo gikomeze kuba icubahiro mu rugo. Ni vyiza ko umugisha winjira mu rugo rw'ababiranye. Ndagisubiremo. Ni vyiza ko umugisha winjira mu rugo rw'ababiranye. Ni vyiza. Ariko iyo umugisha winjiye mu rugo uzananye mu kuboko k'umugore nisanganya rikomeye ku mugabo. Ni vyiza ko umugisha winjira mu rugo rw'ababiranye ariko iyo umugisha winjiye mu rugo uciye mu kuboko k'umukenyezi atubaha umugabo canke atarezwe nisanganya rikomeye ku mugabo wiwe. Tuvuze umugisha n'amatungo n'inzu nziza kuriha minervare z'abana imiduga hasio ibindi budget familial. Iyo budget familial yinjiye mu rugo rw'ababiranye uzananye mu kuboko k'umukenyezi atubaha umugabo canke atarezwe nisanganya rikomeye ku uwo mugabo ari muri urwo rugo. Umugore muri kamere canke ndemanwa yiwe yaremwe kugira ngo ahabwe. Yaremwe kugira ngo hageze kwisokoza imishatsi umugabo amubwire sheri take it go genda ugorora imishatsi. Umugore yaremwe kugira ngo umugabo muri bimwe bigize umugore aremwe kwakira ivyo umugabo amuhaye. Rero iyo umugore aje mu rugo
akaba ari wafise pouvoir naho abari wafise amahera biramubabaza kuko ibintu byose babikora ari wabikoze ntabahawe kuko umugore arinda apfa afise igikomere mu mutima avuga ati ko atama wumva umugore ashobora kuba afise amahera menshi mugabo ari mu rugo atagira umuntu amubwira ati genda ugura igitenge genda usige verni umugore agumana ikibazo mu mutima akavuga ati uko yaremwe bamuhe apana tangi naho yotanga ni vyiza yari impamvu sigura kakana impamvu mvuga ko iyo umugisha winjiye mu rugo uciye mu kuboko k'umugore ari sanganya ku mugabo nuko umugabo aca bahadashobora gufata decision mu rugo. Allo dekongera imikeke niyo njya mwijoro zanira rimwe nane shubandanye nk'inzoka gusanga imikeke washika muhira ugurura amasorori batetse inyama wabaza umukozi nibiki ko batetse inyama nakubwiye imikeke mabuje yavuze yuko ndekongera inyama ni bimwe rero mu bituma libisanganya kumugora kumugaba atagira amahera mu rugo ugira ngo uratashe ugasanga umugore hari abantu babiri yazanye babangahe nturi bubaze ngo vyagenze gute si uri hinzo ugira ngo uragomba ngibije navyo nkunda ngo cende none inge abazojya ni wewe uzozisuma sheri voyage nari nkeneye ko tugenda je nkunda tugenda n'imodoka muri Tanzania tuje Zanzibar dukoresha imiduga umugore ati nasi tuzogenda n'indege she urabona iyi nzu bariko barubaka ibaraza yogenda uku engineer ivyo uri kubaka nibiki databuja yavuze yuko iyi ni wabiriha je nakubwiye ko irabisha uku irabishwe uri cyafise igicapo ico gicapo avuga mahera rero ni vyiza ko umugisha winjira mu rugo wababiranye ariko nisanganya rikomeye iyo umugisha winjiye mu rugo rw'ababiranye uciye mu kuboko k'umugore sinavyase yuko hari abakenyezi biyubaha hari abakenyezi nayo bakurusha amahera muri mu bantu aguma yerekana umugabo we kariwe boss mani bahezagira aho bari hariho n'umugore arose amahera wewe biba bihetse ari ngene gutwara abana kuri saro bamwe bareke je ndabijana niyo mpamvu abagabo abajene twokora tukongereza ingufu tukamena urutare hari abajene ngaha mu muji wene yamaze kumenya igicapo ciwe direction yiwe avuga ati je nta kindi nkora je ndi mwiza ndafise poitrine sa neza nta kinyo rimwe rirahongo kamana arakuye jewe ni kwitera perfume nziza irakosta nziza karato kego je ntingana n'umukobwa afise amahera kuri ahantu hazimvye abari we je tuzobana uzomuronka ni vyiza mugabo nisanganya rikomeye ku buzima bwawe ni yakurusha amahera si kukurusha amahera ni vyari bibi kuko umugore n'umugabo bagiye kubana bacikumwe ariko ikibazo satani arazana akadima gafi agakanyira mu mubano wanyu ukazona mugiye iwanyu gutemberera abavyeyi umugore ukazubona atagira indero ni wari karahaguruka avuga amajambo nagoma ndakubwire umukenyezi iyo mu rugo atunganije neza abera umugisha umugore kandi iyo umugore adatunganije neza mu rugo abera umuvumo umugabo umugore ashobora kubicishamo imirongo ugasubira hasi cyane rero umubano nta byishimo bivuga ko kiruta ico iyo rero umugabo akora cyane acika inkinzo y'ibibazo mu rugo iwiwe malaria ikubise umwana wiwe umugabo ni waba inkinzo mukuriye amahera avura umwana iyo umugabo akora cyane akagira amahera
acika inkinzo y'ibibazo byose biza birondera abiwe. Iyo umugore agwaye umugabo niwe aza kubambira imbere mu kugura umuti. Nico mpamvu mvuga acika inkinzo y'ibibazo vyiwe. Vyo bavyiza rero dukoze tukongereza inguvu, Imana igahezagira umubano bivyo. Hari wavuze ngo Imana ngo umwana ngo asaba nyina, nyina agasaba umugabo, umugabo agasaba Imana, Imana igaha umugabo, umugabo agaha umugore, umugore agaha umwana. Nawe ni kubitaho. Ndacemeza ijana kwijana cyane. Wow. Kuko umuntu niyo umukenyezi asenga aravuga ati Imana uhezagire papa w'abana. Papa w'abana Imana imuhaye umugisha. Niwe ahamagara ati mbega cyubahiro wavuze yuko basavye $3,000 by'idolari kugira ngo aje gupasa vacances muri Dubai. Tego papa naka okay. Gendo yatore hahandi mubahe bagende. N'umwana. Niyo abantu benshi ntibaramenya inzego icarico. Imbere yuko ushikira mustanteri umanza ikibazo cyo kwagicisha kuri bantu zeye bade zone ukagicisha mu barongoye imisozi ibiki kugira ngo bishiki. Rero n'urugo ruri organize bitegeza guca ngaho. Mugabo rero iyo urugo rurimwe umugore afise amahera menshi atubaho umugabo asanuka amana bamubwira ngo papa ngo turi kuri beach atazigene bageze. Ntangingo ishakora nico kimujemo. Wala papa na kanisa wae nguragenda kare ngubura amata bebe. Arazi ko atacukora. Tureke rudo kwirirwa kuri rudo dukora cyane. Yicuze tugwe mu isanganya yo kubona umugisha urunze mu rugo utazananye mu kuboko kwawe. Gasanga umugabo muganyira ikintu ngo banze urindire ngo sinifatana ingingo. Voilà. Naho biva. Bango naco nokora tutayaze. Umugisha warinji uca mu kuboko k'umugore. Cyabe n'ibintu bikomeye cyane. Ati je ndafise umunsi mukuru w'amavuko. Sinkeneye jewe yuko tuzotumira abantu benshi. Wagira ukabona urugo guzuye abantu. Niwe waguzi gatono. Arabahamagaranye. Aho no munsi umugore w'umuntu ashobora kumvira deje kurushuka. Aho umugore uzona gutelefona aro papa na ahandi akaguhamagara mwizi. Arojiste. Murafise abana arojiste. Nagoma ndakumenyesha ko nataha. Bantu y'ubunyene nduganye na Deji Muyinga tuzomara indwi zibiri. Oko urakoze wibuka undungikire ya Amstel. Ngusizuko. Umugisha warinjiye uca mu kuboko k'umugore atubaha umugabo. Hari abakenyezi bafise amahera. Mu rugo umugabo agoma mwubaha akamukunda. Akamusona navuze hora ni hora. Nuwundi avuga ati ihende zikuje kozako cyangwa abana bantu usigaraha ucuri amahera y'inzu. Uratunze ukuboko. Ngo su amugara kugira ati sohoka niyambarire kugira ikingana. Sohoka niyambarire. Sinambara udasohotse. Waza gutora telefone y'umugore wihende ukore mu koti. Uyuciste nibiki kuro mu ora. Siwa mabijya biraka. Alo wihangane shout cyakivangu udu cari casaze. Cyatoye telefone kiragutelefone. Nzokurira ngene ndagihana. Okay nzokurira ngene ndagihana ihangana. Umugisha warinjiye uca mu kuboko k'umukenyezi. Abagabo rero dukore cyane. Tugomba gukora cyane. Tukareka imifyino. Tugahindura mindset. Kuko umugisha winjiye ugaca mu kuboko k'umugore atubaha umugabo adasonera umugabo arinda apfa yicuza. Arabaho akabatanga ingafata. Arabaho akabaha atategeko yotanga. Ivyo navyo biba bitwaye ubugabo. Biba bitwaye ubugabo. N'abantu mu bana barabimenya. Barabimenya. Rero amahera n'ubwugamo bw'umugabo. Amahera n'ubwugamo bw'umugabo.
hari abantu benshi bagwaye barakira kubera amahera. Iyo hataza kuboneka amahera bari kuba bataje. Rero umuntu amaze kumenya ubushobozi bw'amahera abaha yarondera cyane kugira ngo ibimwegereye byose, ibimukikuje byose ahora binetralize. Umuntu amaze kumenya ibanga ry'amahera, amaze kumenya amahera icarico, ntiyarakwiye gusinzira n'iminota 2 atakarondera amahera. Kuko amahera aza guhindura identite y'umuntu. Umuryango bakavugana ati ntidutangura inama ataje, umuherereza inama niduyitangura ataje. Aho abantu uri kurabaza ati umva narifise mariage none ushaka muzoze ego. Mbega muri urwo rubanza hazoba harimo Siyoni? Oya, muri iyo groupe harimwe Venera. Oya, uraca kubironda guhe Samira. Mugabo yumvise ko harimwo abagwiza tunga nkawe acaza kugira ngo hajya urubanza ruheze barakana ati we guti tumwavu ni sawa uragugo tishe ni sawa nanje Zion Beach ni sawa ukiretse amazi nanje Eden ni sawa uharinjiza prido 5 miliyari kundwi. Nanje isi ya Kanovera ni sawa fise marché yimbura itona 600 z'ibiraya bigaca bija mu Bushinwa bigaca bikorwamwo fondote. Okay, isi bimeze gute abana bawe cyubahiro hada niwe batoya agomba tware CRTP. Congratulations my big brother, thank you so gamo, thank you. Urumva umuntu amaze kumenya rero agaciro k'amahera abaho yirukana amahera cyane. Nibaze baguhende ngo amahera wiruka cyane nayo ntayuronka. Ibyo nivyo byatumye twebwe no munsi dukura ukutariko kuko abavyeyi bacu babayeho muri rusange. Bona nakarabayeho ngo hari amashure yize ngo umunsi mukuru wera nari y'inyama ngo n'amaparasera ngo nkwerekesha katahajya 5 kuri 5 miraki 2 n'isumira inyama. Nivyo vyatumye tudashika ngaho munsi ngo urugose tworumara ngo hazoba abandi ngo urugose tworumara kutahisha inzara. Rero umuntu amaze kumenya amahera, amahera n'ubwugamo bw'umugabo. Amahera ategura ibintu byose. Abantu bakugirira icizere. Nanaka ni hazoba ari nanjye shira muri group. Barigeze kumagurutsa ku ntebe nicayeko. Ngo varaje ngo varaje. Baraza camvako. Cayicara. Nanje ahaca intebe canicara ngaha. Mbona ima minota 3. Ngo twagomba tugusabe ngo ushobora kuvaho nguze ku nkana ngo nguveho. Tike nangorane cyane yicari rimwe. Urumva ngo twagomba tugusabe ngo uve ngaho kuri iyi ntebe ngo ashire ko telefone ziwe ngo ziramuremeye. Candavaho badushiraho. Ubushobozi bw'amahera kwisi. Ikintu cyonyene wosigira umwana kazohora aguhayagiza n'abantu bakabimenya n'amahera. Naho woyasiga kaca yatabagura n'amahera. Abantu bahora bakurondera cyane udahari. Ukabona bababaye bahangayitse udahari. N'ubushobozi bw'amahera ari muri wewe. Kuko amahera umaze kuyaronka utakaza abagenzi bawe ukaronka abagenzi b'amahera yawe. Umuntu amaze kuronka amahera atakaza abagenzi biwe akakira abagenzi b'amahera yiwe. Musaza wamevye kutakiboneka ubushobozi bw'amahera yawe. Umaze kugira amahera uronka abagenzi bimuka mu buzima bwabo bakagomba kwimukira mu bwawe kugira ngo boroherwe utunganye ingorane z'ibibazo bibakikuje. Narinda gukeneye mbwira oya narinda gukeneye kugira ngo akubwire ikibazo afise mubonana mu maso utegwe n'akagongo muhe. Ubushobozi bw'amahera
abantu baragukunda bakugirira icizere bahora bakugendanira ukoroye gato ngo pardon ngo kira ubushobozi bw'amahera nabambwira abantu urindiriye iki mu gisagara banyo nta bushobozi mfise bwo kubayo jakure wiyesta ruzotuma ugaruka ufise n'ubushobozi bwo kumara indwi zibiri tware tubo kwihagarika umwanda muto ni sensa utayafise arakwiyaka uyasanga mu masocks hari ibimenyetso byinshi biguma binyereka ko ahantu twebwe turi bisaba amahera menshi ubuzima buriko budusaba amahera butaduha nano hembwa miliyoni ku kwezi n'amahera menshi cyane mugabo kugira ngo ushika aho yakorera video place urakeneye ku mugoroba utashe nkwe hamsteri zibiri urakeneye amamega mahera twari dukwiye kuyarondera cyane amahera tuvuga ko amahera yakuduganye kuja kuri misura Jesse amahera yanduganye amahera zubugira kabiri inzara naravuze ati ndapfa nkaguma mwono muji yego kometira yatanga mugabo umwana ntazoshikirwa kuko je ndi mu gisagara mbaho gratuit none umwana nawe azobaho gratuit aba bantu badukikuje baduteza iminsi bararindiriye barabe ni kubera iki Amerika umustar avugwa ngo imyaka 5 arengeje imyaka 7 agaca agenda ntabwo aba yagiye kubaka ama industry azogumye izina yagiye kuko twubaka business twubaka izina mu Burundi abastar ariko tukibagira urukuta rw'amahera nivyiza kubaka system naho izina rizoba ryaragiye amahera azoguma rigaruka nama ntanga karorero umustar wa mbere twemera ngaha mu Burundi no munsi arenganye kuri bata ntibabibona ariko Diamond arenganye bacamenya tugani Diamond kubera iki barubatse izina bubaka n'amahera no munsi umustar ashobora kuba ari gikinisho mu bantu umustar uri hehe harantu twari twicaye n'abajama ingubura dutwenza ugatuza uriruka kubera uhavunwa ku muvinyo caturonka gwara uvuga ngewe wawe ndi n'amahera yaronka ujya n'umwana wanaka ngwego gweraba nama ndabwira abantu iyi karata twebwe dufise ubushobozi buke kwino karata iyi karata beneyo niba abantu zawumva ngujya si ngukwakabwa ngurahabona iyi karata nibo beneyo ndabama uturahabona iyi niyo karata niyo beneyo ukerenganye wamubonye oya uje umukobwa wanaka bene karata turasanuke duhagararanye bisaba ingufu nyinshi no kureka umunezero udakenewe mu buzima nimba ari ikintu cambe na mbere gihomvye abajene abantu bakuze kwama mu kabare buri gihe kandi ujya amahera utazi uburyo ariko amahera urayajya ukibaza ukaraba yusigaranye ukiyumvira ngo aracariho rero nuko Mutima yes niki kintu cyagikene tuvanga tutavuze ikintu cyame na mbere cyari gikenewe tuvanga tutavuze umuntu nakwiye kugira uruhagarara afatiye kuvyo bamwandikako kuko ikibano twakuriyemwo ni kibano kitigeze kitworohereza kwiyubaka ni igikorwa ciza ndashimiye Akeza net Landry Mugisha ndashimiye umukubito Juste Gael ndashimiye abantu mwese mudukunda atacishije inyuma mani duhezagira tubandanye gukora bigende neza imana ibahezagira nawe iguhezagira Mutima mu migambi yawe ubandanye uteza imbere burimyi n'abarimyi urakoze nuko reka ndabashimire mwese mwavyo muri murabana natwe ubwira bumva ntatera ibinompo nizere ko kino kiganiro kibasigiye inyigisho zikomeye cyane ntayitokura umuntu nta nayitogeza umuntu
kama bandindira ibiza vyose bikubona ku mubiri ndabwira ati bye bye, ciao, la vista. Urahushura umushuro, hushura none.